Abarundi n'abarundikazi turi beza cyane aho ndetse muri Afrika Uburundi buza mu bihugu bya mbere kumbure bifise abantu beza, ndavuga abarundi canke abarundikazi. Nuko mu kiganiro ca tubamenye cy'uno munsi mpava mwimvira ati Enipro uno munsi watuzaniye iki mu kiganiro ca tubamenye. Muri tubamenye y'uno munsi kumbure nkaba ngiye kubazanira urutonde rw'intara 10 kumbure rufise abakobwa beza gusumba abandi. Nuko nkatwe nka Eagles TV twarabateguriye liste kumbure y'abigeme beza, liste kumbure y'intara 10 za mbere nziza mu bakobwa beza. Ariko kumbure ntatevye ntangurire kumbure ku ntara igira 10 mu kugira abakobwa beza, kumbure n'icyatumye ducagura intara igira 10 ifise abakobwa beza. Ku kibanza c'icumi haraza intara ya Karusi, akaba ari intara ifise abigeme beza cyane, aho ari abakobwa barebare bakunda kurondera amahera cyane, abenshi bakagira imitwe yo kurondera amafaranga nk'abahungu. Bakunda kuba bafise mu nda hato, bakagira amabuno manini, bakunda kwinezereza cyane mu buzima, bakagira ishavu ryihuse cyane, bagira urukundo rwihuse cyane, bakagira na karite yo kugaragaza urukundo rwabo. Abakobwa kandi b'Ikarusi n'abakobwa bakunda kwiga cyane, aho ndetse bakunda no kwiga mu ntara zitandukanye, navyo bigatuma kumbure bungura ubumenyi muri izo ntara kumbure baba bagiye kubamwo. Nayo mu kibanza c'icenda turaza mu ntara ya Bururi. Abakobwa b'Ibururi bakaba ari abakobwa barebare, abenshi muri bo bakaba bakunda kuba bafise imishatsi y'irende. Abakobwa kandi b'Ibururi bakaba ari abakobwa barangwa no kugira ibinyigishi byirabura, bakaba abakobwa kandi bakunda kuba bafise amenyo maremare, nayo akaba kimwe kumbure muri bimwe bibaranga ubwiza bwabo. Abakobwa bo mu ntara ya Bururi n'abakobwa kumbure bigorana cyane kugaragaza urukundo rwabo, ariko bakagira urukundo rwihuse. Bakunda kuba bambara amapantaro kenshi na kenshi gusumba izindi mpuzu zose. Abenshi usanga birabura ariko bakagira ubwirabure bubabereye. Mu kibanza c'umunani turaza mu ntara ya Makamba, akaba ari intara ifise abakobwa beza butubiri twose, bakunda gukunda abahungu batava mu karere kamwe, ndavuga intara itandukanye n'iyabo, bigatuma abenshi usanga bubatse mu ntara zitandukanye. N'abakobwa bakunda kwiga business kuri bo ikaba nto cyane, bashavura n'ingoga ariko ishavu ryabo rigahera vuba. Naho ku kibanza c'indwi turaza ku ntara ya Mwaro. Abakobwa b'Imwaro n'abakobwa bakunda kuba ari abakobwa beza cyane, bakunda kwiga, bakagira urukundo nyakuri, bakagira ishavu rifatiye hagufi, bakagira no gushaka kumenya buri kintu cyose. Biragoye kumenya ko umukobwa w'umunyamwaro ari mu rukundo kuko barugira ibanga, bakaba n'abakobwa batihutira amaronko. Abakobwa b'Imwaro bakaba abakobwa kandi barangwa no kugira inyinyi, bakaba abakobwa kandi bakunda kuba batwenga cyane iyo bari kumwe n'abandi. Naho bavuga ko abanyamwaro bakunda inoti canke amahera, bitandukanye n'abakobwa b'Imwaro kuko bo bagira urukundo nyakuri. Mu kibanza ca gatandatu turaza kumbure ani intara ya Ruyigi, aho ari intara ifise abakobwa beza cyane, abakobwa bafise amataye meza cyane, bagakunda ibikorwa banarangije amashure yabo, bagakunda gukora imishatsi yabo, bagakunda no kwiga cyane. Akenshi nk'abakiri ku ishure bakunda kwigira kure iwabo. Mu kibanza ca gatanu kumbure turaza mu ntara ya Bujumbura, aho intara ya Bujumbura, aho abakobwa b'Ibujumbura bakunda kwiyitaho, haba mu kwiyambika, mu kwisiga, bakaba abakobwa bakunda weekend gusumba iyindi misi yose. N'abakobwa kandi beza bagira ukwishimana nabo bakundana, bakongera bakaba incabwenge buri muri kintu cyose. Nuko mu kibanza ca kane turaza mu ntara ya Rutana, aho abakobwa bo mu ntara ya Rutana bakunda intara yabo gusumba izindi ntara, nabyo bigatuma kumbure umukobwa w'abakundana nabo aba propoje ko iyo batwara kumbure bakaba mu yindi ntara itari intara yabo ya Rutana. Akenshi biba intambamyi mu rukundo rwabo, bigatuma akenshi kumbure urukundo rwabo ruhagarara. Bagira urukundo rwihuse, ariko iyo
bababajwe rukarangira vuba cyane vyihuse. Bakunda imishatsi yabo naturel gusumvya ikindi kintu cyose. Mu kibanza cya gatatu turaza kumbure mu ntara ya Gitega, turaza kumbure intara ya Gitega aho abakobwa b'Igitega batandukanye n'abandi, aho bakunda inkino na cyane cyane football, ndetse bakaba abigeme beza bateye neza haba mu gikaraza cyabo canke mu bisusu byabo. Barangwa no gutwenga twenga, bagakunda no kwiga ku muhungu imbere yuko bakundana nawe, navyo bigatuma kumbure urukundo rwabo ruramba. N'abakobwa kandi barangwa no gupfuha cyane mu rukundo rwabo, navyo bigatuma kumburi umuhungu abakundanye n'umukobwa w'Igitega yisunga cyane buri kintu cyose cyotuma gihungabanya urukundo rwabo. Mu kibanza cya kabiri turaza n'intara ya Ngozi, aho abakobwa b'Ingozi ari abakobwa beza cyane biguye gutandukanya umwigeme w'umunyarwandakazi n'umurundikazi. Bafise utubiri twose, bakaba abakobwa b'incabwenge bazi kwironderera ubuzima, bakaba n'abigeme bafise ishavu riri hagufi cyane. Umukobwa w'Ingozi agira urukundo rukomeye, aho ashobora kugira amarira yihuse cyane iyo ababajwe n'uwakunda. Mu kibanza cya mbere turaza mu ntara ya Cankuzo. Abakobwa bo mu Cankuzo baba beza cyane kuko bagira amataye meza cyane haba hasi canke hejuru, bakagira inzobe aho bigoye gutandukanya umwarabukazi n'umurundikazi. Benshi muri bo baba abakobwa kumbure bafise imishatsi y'irende, bakagira n'umugara ku maboko canke ku maguru. N'abakobwa kandi bafise urukundo rwihuse, bakaba n'abakobwa bagira ugupfuha cyane, bigatuma bashobora no kugwana na buri mukobwa wese ashobora kwivanga mu rukundo rw'umuhungu akunda. N'abakobwa kandi bakunda gutembera mu buzima bwabo, navyo bigatuma atantara nimwe yo mu gihugu cy'u Burundi wojamwo ngo ubure umukobwa ava mu ntara ya Cankuzo. Abakobwa bo mu Cankuzo n'abakobwa kandi barangwa no kugira amafosete, navyo bikaba kumbure biri mu bituma baba beza cyane kurusha. Reka kumburi dufati akanya kumburi ku gushimira buri muntu wese yakurikiranye iki kiganiro, ariko kumburi ndabasaba vyimva mutima ku commentaire zanyu ari kintu ngira kamaro, kuko tuba tumenya ivyo mukeneye kugira ngo tubibashikirize. Yari Igozen TV rero twari kumwe, ariko ndagusabe wowe utaradufyondera handitse sabone cyangwa subscribe kuri Igozen TV, nawe kumburi utarasimbira hijya hakujya ukandika ugasacinga kumburi Igozen series, kumburi ukabafyondera naho nyene ahanditse subscribe, kumburi tutibage share na comment yari ya kumburi woba uri umuntu udakunda ivyanyu canke ibikorwa by'abana banyu bo mu Burundi bakina filime nziza cyane, comedy nziza cyane, kumburi ndaguture na comedy nshasha bise Amarira ya Motari Kiyashu, aho yabaye available kuri channel ya Igozen series. Yari any pro canke neri promoter kuri MIC canke microphone za Igozen TV. Reka ndagushimire, ndakubwira ko ndagukunda vimva mutima na gahwana. Igozen TV.